Mwamutse canke mwiriwe nshuti namwe bakunzi mwahisemo gukurikirana ibiganiro vya televiziyo y'Isanganiro. Kaze mu kiganiro Turime Tworore. Ikiganiro cacu cuno munsi kidushikana ku mutumba wa Nyamiyaga, zone Rusamazi muri komine Gihogazi y'intara ya Karusi, aho tugiye kuyaga n'abarimyi kubijanye no kuvomera imirima mu gihe cici. Mu gihe mu mihinga itari mike y'igihugu ikiringo cici usanga abarimyi birirwa muhira ataco bahiminwe, abandi bakarima mu myonga. Kuri bamwe bita imyaba, abanyagihugu muri komine Gihogazi bobo baratahuye ko atakiringo na kimwe c'umwaka copfika ubusa. Ushitse ku mutumba Rusamaza ugatera akajisho hirya no hino mu ndimo, ntiwo kwibaza ko turi mu kiringo cici. Imirima y'ibiterwa mbumbarugo hirya no hino iratotahaye, ahandi bariko barasarura bongera barima ibiterwa bitandukanye. None ibanga bano barimyi bakoresha nirihe? Aheze ikiringo kingana iki abarimyi bo kuri uwo mutumba bijukiye kurima muci? Mbega irima ry'ici gisangije iki ugereranije n'ibindi biringo vy'irima? Bano banyagihugu bahanura iki abandi banyagihugu bataratahura uno mugambi? Ido nido ni muri kino kiganiro Turime Tworore cuno munsi. Sangwa ikaze. Yuditabangira Imana n'umukenyezi nyina w'abana babiri afite imyaka 51 ari mu murima wiwe uri munsi y'urugo ku mutumba Nyamiyaga, ariko afurira ibitunguru. Nayo hirya no hino ibonekeza uduserege. None akamaro kino miserege nakahe? Hariho uduserege duto duto twaha dukoresha mu kurima. Iyo miserege nayo ariyo badutereye ku kingi nkukura. Iyo ntaci dufasha mu bintu byo korora, urasubiza mukagira akantu gacamwe amazi make ukigize munini y'amazi acakeha. Tugira uduserege mubona tuvomera rero birabera cyane, hamwe hahejeje ukatishiriza ahandi, hama rero bigaca bidufasha uko. Ubu nta mazi agipfa ubusa, abo bantu uvomera uwundi ari hagaze inyuma yawe uheza nawe aca yakira, ubu amazi ntagitembera ubusa tutayakoresheje. Umuvyeyi w'abana batandatu Nahimana Beatrice afise imyaka 43 kumwe n'abigeme biwe batatu bariko barasoroma kandi banabandanya kurima. Ati kutarima muci ngo vyaragahombo. Ibi turabimaze mu gihe nk'imyaka 15 tuvomera mu mirima nyene. Mu gihe cici cyatugenda kugarura amazi hariya ruguru tukayazana uku, umuntu agatembereza mu ndimiro, hama gatera ibitunguru, ibisaza, imboga, ibintu byose umuntu yiyumvira. Bambere umuntu arahomba mu cyo kurarima, umuntu arabura utuboga, akabura ikintu cyo kwikenura. Ariko ubu umuntu aguma aronka akazi, kabandanya gakora ikintu bimufasha mu muryango. Mbega none byaroroshe kugira abanyagihugu bijukira uwo mugambi? Tuditabangira inama co kimwe na Havyarimana Yuvinari, umufundi w'indimo wo ku mutumba Nyamiyaga, avuga ko kuvomera indimo mu kiringo cici abanyagihugu babitahuye buke buke. Uwo mugambi rero waje uraza buke buke, abene gihugu baza barawumva buhoro buhoro, hanyuma rero kugeza ku uyu munsi umugambi abene gihugu barawumva ku rugero rw'ibice 90%. Mu kurima muci bivana n'ukuntu wavyimviriye, ukaba warose ivyo bikoresho uzokoresha mu muci nyene. Atavyifise nibo bariho batabikora kubera baba bagize uburyo butoyi. Rero mu kuntu bimeze, dusoroma impeshi duca dutangura kurima ibintu bizohura no muci, bigazoca bihava nya bintu bigazoca bisaba kuhava ari uko imvura itasuye. Tuba twimirije imvura rero. Mugabo mu cyo gihe cici ntigishaka kudufa kubusa, turakora ivyo dushoboye. Zaba itomati, zabwishaza n'amashi turarima, n'ibitunguru turarima. Bino biterwa byo mu kiringo cici bisaba gutegekanya ivyankenerwa hakiri kare, bitagenze uko abatari bake ngo barananirwa, kuko ngo iyimbura ry'impeshi rirangiye irima ry'ici riba ritanguye. Ibi biterwa turima muci by'ukuri birafasha cyane, kandi novuga nti nivyo biterwa nyamukuru bivamwo amafaranga.
ivyo biterwa bivamwo amafaranga kubera ko ibitunguru, ubushaza, amashu, amarengarenga, ibiraya abantu bimwe turabifungura ibindi navyo tukabishora bigafasha na cane cane mu gihe kubera ko amafaranga babonetse mu gihe cici aba ariko haregereza ko amashure atangura abavyeyi bararonka amafaranga baza kurihira abana ku mashure na cane cane nk'abana bariko barashika mu mashure yisumbuye makuru abavyeyi kandi baragerageza no kuronka amafaranga makenyi yo kugura umwavu urya mwavu uri ku giciro ciza leta yatanze niyo baronkera amafaranga yo gutanga amavansi canke bakaronka n'amafaranga yo kugombora mu bisanzwe rero novuga nti ibi biterwa birasahiriza cyane abene gihugu kuko n'ibiterwa biboneka mu gihe haca habonekamwe amafaranga mugabe ibyo bindi biterwa turima mu gihe cyo mu rushana canke mu mpeshi ushobora gusanga ivyo biterwa abarimyi bace babandanya kubifungura gusa mugabo ibi navyo turabifungura tukongera tukabikuramwe n'amafaranga mbere ugasanga n'umurimyi umurimyi mworozi ugasanga umwe nkariya na hariya ararosa amafaranga akagura agaka canke akagura impene canke akagura ingurube canke akagura inkoko akazorora bivanye nuko yakoze umugambi nk'uyu wabirimye ugafumbira neza amazi yo n'Imana yaduhaye yarakoze rero turabikoresha tugasanga turosa kunguko kandi tugasanga turarosa n'agafaranga ku mutasuro ko kugura akandi gafumbire nico ciza caciye turonka ko bihura mwitera ucuronka akafumbire ko gukoresha ku rutasi Mbega irima ry'ici gisangije iki ugereranije n'ibindi biringo vy'irima akamaro ko kurima no kuvomera mu kiringo c'ici koko nakahe je byaramfashije cyane kuko mu kumfasha je nkahandariza imvuvyi kandi iyo ntakora umugambi zo mvuvyi ne kuri ziba zarangaye ziri mu gahinga mu ibarabara burya rero byampaye icizigire cyuko ndarondera akazinga bazorima burya ndamaze kugura utuzinga tubiri tuvuye mu bintu nakoze nk'ibi nyene mbangikanya no gufungura burya rero byaramfashije cyane nico gituma nobwira n'abandi batarabikora bifise akamaro kanini kubera rero kuronka tutamira hagiye ureguza ko n'udufaranga ukatuziganya mwishira hamwe habonetse nk'akazinga nk'akaparasera ukagura ivyo rero nabishinde cyane ko naho mwashize iyo baraje nakazinga naguze naho naguze aho hajya yego naho nako naguze iparasera papa yampaye nako urabona aho hari iyo nzu hasigenza ndaronderera ko mshira ngaho abo bana b'imfuvyi ndabatunze nta n'umuntu numwe abafasha barahomba cyane kuko mu gihe cyo muki wasanga twirirwa twicaye ahantu hambavu inzu twugamye izuba ariko ubu ntibigikunda ahubwo turara kwijoro nk'ubu nawe urabona twakenya amazi twagerageje kuyazana biranka turiko turasiza nk'ubu nibwagora batwaza karaburyo tuyaronka bituma rero umuntu aronka twatuboga tabura mu kera twarasuma utuboga ariko ubu nta tuboga dusuma ibiribwa tuguma tubironka bidufasha mu miryango hejuru yuko tudashobora kwicara ngo nuko ari muki cyo twunguke ubu dufise abana atangwara zikunda kubafata ziga zo gufungura nabi nibona ko ari inyungu ko dutanguriye kurima ngira ngo nk'abana bagwaye kwashisanga ari bakenya mu gahambere tutararonka uburyo bwo kurima dukoresheje haba mu cico nk'mu rushana hari byinshi twabura bidufasha mu magara y'abana ariko ubu bimwe biraboneka naho bitaboneka byose ubukene bwa turacabufise naho bamwe mu barimyi baje baratanguye kwimbura bwaba ubwishaza itomate n'amashu intambamye zongo ntizibuze birashika ugasanga umuntu ararimye ugasanga umuntu arakenye nk'umwavu ku gihe canke imbuto ntiziboneke ku gihe canke ugasanga uteye imbuto ntibigenze neza nko bavyipfuza zose ugasanga n'impamvu duhura mu burimi cyangwa hageze nko gushora umuntu akagiriye gushora tukabura aho tubishora tukabigurisha ku mahera makenya ugasanga n'umutahe wawe umuntu arabubuze ibinzo ntambamye uburyo ni amafaranga make y'ukugura ifumbire udafise ifumbire nibi nyene turima nta kintu turonkayo urarima warimye imirima ntigenda neza usanga mbere wakorera uruhombo ntambamye duhura nazo ubisanzwe navuze ko icambere ari uko amazi ari make haruhande yaho hariho ingwara zifata ibiterwa kandi zikabibangamira cyane murabona ko n'ubu bushaza mfise nk'ubu iyi ni ingwara yibonekeje ubunyene muri iyi minsi ingwara yibonekeje muri iyi minsi ni ingwara twita ingwara y'ikibozi hanyuma mu bisanzwe kubera yuko irikira iraza vuba na vuba mugabo kandi ndabona yuko yarembeje imirima cyane hariho umuti bita tirame bari twabwiye abarimye yuko wogugwa kugira ngo baze barawucanganya n'imbuto mu gishingo cyuko bagiye gutera hanyuma uwo muti kugira ngo ufashe mu kuzimu
ikindi kintu naco abarimyi bacu barabura ikintu bita ifumbire ikwiye, ifumbire y'ikirundi n'ifumbire y'ikizungu barayibura, ku buryo ushobora gusanga umurimyi niyo yoba yarimye agaca atera mu mwavu udakwiye ntiyimbura bimeze neza. Ikindi kintu naco kandi c'ikibazo na cane cane bakunda guhura naco canke dukunda guhura naco kubijanye n'ibi biterwa vyacu dukora mu bisanzwe turabura imbuto zirobanuye, kuko ushobora gusanga abarimyi babandanya barima za mbuto za kera zimaze imyaka myinshi, izo nazo ntikibazo gitanga umwimbu. Muri rusangi niyo ni intama nyamukuru ikomeye, hamwe hoboneka imbuto zirobanuye nziza kandi zikaboneka ku gihe, mbere abene gihugu bo bona bishima cane, kandi no kuzigura twozigura atangora nimwe yoba irimo, cyangwa leta kubera ari umuvyeyi wa twese igafasha abarimyi ikabaha izo mbuto n'imyavu, hanyuma bakagenda bagateragira mu gihe cyo kuyimbura, hanyuma bagaheza bagasubiza ingurane baba bahawe. Kurima muci ngo vyarakomeje imibano n'imigenderanire hagati y'abasangiye amazi yo kuvomera. Ico twace dukora tugira ku murongo kira muntu ku murima wiwe akavomera, uwundi begeranya aca yakira, uwundi akakira, duhereje hirya. Burya rero dusaba guhera hirya yejo ca duhera hirya yaho tukazunguruka wa undi yebu wanyuma agaca abo wa mbere tugaca dusa guhereza kuri wa wundi. Ubu rero byatugiriye akamaro cyane, ubu nta muntu agucira kwa amazi ngo uvuge ngo ehe barayatwaye ntiyambonye, oya twagize nk'ishira hamwe. Burya turafashanya, umwe rero akavomera tukaza turahanahana, ubu biradufashije cyane, turakundanye kubera atawurenganya uwundi. Kera wicaye mu ngundi gitoke umugenzi mu kayaga harava n'urusaku akava ingorane, ariko ubu uja mu ndimiro ukava mu ndimiro winjira mu dufasha umuryango ugasanga ibintu byinshi biriko birahinduka. Babana birirwa barayerera nk'ubucu bakwega ati ngo umutirengwa kwisuka, wundi ukamutuma kuvoma canke gusenya, kabona ingwane zimwe ziriko ziragabanuka. Uyu mugambi urafasha bene igihugu cane, kuko ubwa mbere waratumye abantu bahora birirwa ku mabare mu gihe cici, bakirwa ku marigara banywa inzoga, bakora n'ayandi makosa menshi. Ayo makosa cyangwa izo nzoga za misi yose birirwa baranywa cyangwa bakarara ku mabare vyaragabanutse cyane ku rugero rukomeye cyane. Nibaza yuko uyu munsi umwene gihugu aja ku kabare ariko agiye kwivuna akanyota ku masaha yo ku mugoroba, naho nyina rose akanya, hari naho bidakunda akabandanya gumye ari mu mirima. Kuhanahana amazi mu kuvomera turagerageza uburyo bwose abene gihugu tukabigisha canke tukababwira nabe umuntu waro turi kumwe, kugira ngo na cane babanze bagiriranire urukundo, kubera yuko aya mazi vy'ukuri nubwo muyabona ni makenyi, mazi ni makenyi ntakwira. Mugabo turagerageza kubabwira ati mugiranire urukundo kugira ngo muje mu migwi, umuntu wese afise itongo ngaho hantu haruhande yaho amazi aca, kugira ngo nawene agira umugambi wo kurima. Hanyuma rero ukuntu bigenda, abantu bamwe barakora mu gitondo, abandi barakora ku mutaga, abandi barakora ku mugoroba, hariho n'abakora mw'ijoro. Nivuga yuko baragiye mu migwi baramenya bati jewe nza kuvomera mw'ijoro, uvomera mw'ijoro ntaza gutera induru abakora ku mutaga, abakora ku mutaga ntibaza gutera induru abakora mw'ijoro. Gusa usanga amazi yo ku mutaga si meza, mugabo kubera yuko ari makenyi bariyaranja nyene gutyo nyene bagapfa kubikora gutyo. Mugabo vyiza iyo amazi yaboneka kwiye, bari ngombwa yuko bavomera ku masaha yo ku mugoroba cyangwa mw'ijoro, niho amazi acagira ikintu gikomeye cyane ku mirima. Habiyambere Patrice avyaye kane n'umukenyezi wiwe bariko bakora mu murima w'ibitunguru. Ico yatahuye nuko kwifadikanya n'umukenyezi wiwe mu burimyi biteza imbere urugo rwabo. Ubwo n'iterambere ry'umuryango se kureka no tuyoga naraduhevye, nta kintu nabanje gukora kwibarabara, fariswa nkaja gukora nyene nkaho nyene nkuko nyene ngaho baronka utuboga bakaza barateka ahereza abana bake. Hene haje hageze mu kwicenda imvura igomba kugwa, urwo Imana yatugurishije nkaronka kavo nkatera utugori nkatera uduharage nkayiganye n'ipasho y'abana. Kugira ngo ubwo burimyi bwo muci bubandanye kugira akamaro, abanyagihugu bo ku mutumba Rusamaza bipfuza iki? Bico nosaba cyambere na mbere boturosa imiti, bakaturosa imbuto zimeze neza zirobanuye dutera tukimbura, imiti yo kuzipompa, amapompo. Ivyo vyoba bishimishije, n'imyavu bishobotse kugira umuntu abikurikirane neza. Aho twokenguruka cyane kuko vyotuma no mwimbu wiyongera kuruta uko tubyahora. Twebwe ikintu dusaba
dusaba badufata mu mugongo tukaronka nk'agafumbire nk'umuntu akamwandika akaronka agafumbire akaba arakoresha hanyuma ibintu vyeze akagenda kuriha. Ico cambere nico twari dushaka yuko mwodufasha umuntu agiye kuriha nta muntu yobura ivyo ariha inzakora tufise uburyo buto bw'ifumbire. Nukuri turasavye na cyane cyane leta yacu nziza mvyeyi yofasha abene gihugu na cyane cyane mu kuturonsa imbuto zirobanuye no mu kuturonsa amafumbire na cyane cyane no mu kuturonsa imiti y'ibitegwa na cyane cyane kubera ko bamwe bari mu mashira hamwe bagahabwa ingurane kugira ngo umuntu aje kurima yarose ingurane ace arima neza ku rugero rwiza akwijije ifumbire azisizemo ateye n'imbuto zirobanuye kandi akabitera ku rugero rwa kijambere umwimbo woboneka cyane gose. Rero leta yacu nziza mvyeyi yofasha abene gihugu na cyane cyane mu kubafata mu mugongo mu kubaha amafaranga y'ingurane kugira ngo bifashishe kugira ngo baronke ivyangombwa byose bikwiye hanyuma uburimi bwacu butera buja imbere. Harabaye ingorane yo kubura ikigega rusangi kubera hano muri no zone ya Rusamaza vyukuri hariho ikoperative inuzenya ihangare imwe gusa nayo nyine yubatswe n'umugambi wa Prodefi. Urumva rero iyi zone nayigizwe n'imitumba 8, imitumba 8 yose kugira ngo tugende kubika uwo mwimbo hariya mu Rusamaza uvuye ngaha duhagaze ni birometero birenga 10. Urumva yuko ari ahantu kure cyane bake baragerageje kubika mugaba abandi nabo baci bapfa gutanga ku kabeyi gatonyi kubera yuko ibitunguru bavuga bati nta soko bifise. None kugira ngo abarimyi bashike kuri iryo hangiro ryo kurima muci uruhara rw'abajeje intwaro rwabaye uruhe. Sabiyongera Mathiasi arongoye zone Rusamazi avuga ko abarongoye abandi babwirizwa kuba karorero. Tumaze kuraba ukuntu amazi atemba ataco ari karatumarira burya twaragiye turigisha bene gihugu tiburya aya mazi mubona atemba n'amafaranga tuba duhonze. Rero abene gihugu baritavye akamo na cyane cyane duhereye nko ku umutumba wa Nyamiyaga ubu niwo nko mwiyi zone niwo citegererezo na cyane cyane uwo mutumba akakamo barakitavye gusumba iyindi mitumba yose aho uwo mutumba ngirango ari wo wakarorero ariwo dutanga kwa karorero ngirango no mwikomine no mu ntara yose uwo mutumba baritavye akakamo ubu tukaba turiko turaraba no kuyindi mitumba yose bagira ihiganwa umutumba wa mbere mu kwitaba ibikorwa byo kuvomera byo gukoresha aya mazi muci ntubu umutumba gusa ubu n'indi mitumba rero ibi bikorwa bariko barabikora singaha gusa ubu ku mitumba yose iki gikorwa kiriko kirakogwa ubu nta bantu usanga bari kumarigara abene gihugu bose ubasanga bari mu ndimiro bafise ibikorwa bariko barakora. Nukuri intangiragoye mugariko iyo wegereye abene gihugu kabereka ugashika ku kivu kabereka ukuntu bategerezwa kubigenza nukuri abene gihugu bakira kubitahura babanze kubikora baca babona ko bibafitiye akamaro gose. Rero nk'ahandi hantu batarakoranye ibi bikorwa nukuri turabateye akamo bashike ku kivi begera bene gihugu babereke wanashaka n'abazoba bakeneye kurahura nk'ubuhinga nino barazoza barabe nukuri ubuhinga bugoye cyane ugenda hajya hari umusoko kagomera amazi araduga ku musozi atangorane atanubundi buhinga ngira murabibona nta buhinga bukomeye gose barinda gukoresha n'ibintu vyoroshe gose. Icyumviro cy'urongoye zone Rusamazi kirashigikirwa na mustanteri wa commune Gihogazi Ndikiminwe Frederic. Ubwa mbere nuko biko biradufasha yuko abene gihugu bacu ubwa mbere ko batera imbere bariko bariteza imbere bariko bararonka ivyo bafungura mbere ndetse barashobora no kuronka n'agafaranga kugira ngo bashobore kwikenura. Ivyo bikadufasha rero muri no commune yacu ya Gihogazi ko abene gihugu baguma ku kivi no mu gihe cici hako baja kuryama kume kwa kera aho hageze ici kwezi kwa gatandatu kugeze ukwindwi k'umunani kw'icenda wasanga imisego iri mu bitoka abantu baryamye ataco bariko barakora. Nibidufasha rero ko abene gihugu bacu baguma ku kivi no mu gihe cici bagaheza bakaguma biyungunganya mu bikorwa bitandukanye. Turiko turasaba hirya no hino dusaba intererano na cyane cyane ku ndongozi turongoye mbere ndetse kugira ngo zishobore kudufasha no kurondera amasoko hirya no hino kugira ngo abene gihugu bashore umwimbo wamaze kugira agaciro kandi batabazema. Kuronswa ingurane n'ibigega byo gushinguramo umwimbu gutyo gaheshwa agaciro ngo vyotuma abanyagihugu bijukiye kurima biteza imbere kurusha. Abene gihugu biwacu
kubera ko hari gusanga yakoze uwo mugambi ugasanga yakoze umugambi w'ukuri ugasanga yaguranye udufaranga. Ivyo rero biratuma biba intambamyi iyo yimbuye agaca yihuta kudandaza kugira rihe ka kadeni. Rero twe twasaba ko turabona ko nk'uwofasha abene gihugu bakaronka nk'ahantu baza baratora ingurane hama bakaziriha badandaje umwimbu hamwe babonye atasoko umwimbu ufise bakabanza bakawubika muga kubera baba basavye utudeni mu bantu aca udandaza yihuta kugira riha ako kadeni. Uwafasha ni wowe barosa aho bashobora kubika uwo mwimbu nk'ibigega rusangi nko mwaka karere nta kigega kihegereye cyo gushobora kubika umwimbu mubona barima ngaha. Bica bituma rero uwo bafasha yobafasha nk'izo nyubakwa zikaboneka kumbure naho hantu bashobora kuronka ingurane yo kugira baronka umwavu bitagoranye vyobafasha cyane gose vyotuma nibi bakora bibateza imbere gusumba mu gihe bodandaza iyo vyadugije akabeyi. Aya ni makomine ngo yofatira akaroro ku banyagihugu bo muri komine Gihogazi. Musitanteri wa komine Gihogazi asaba leta gufasha mu gukingira umwimbu y'abene gihugu baronse umwimbu hanyuma bakawubika mu mazu iwabo birashobora gushika ugasanga barawusesaguye hanyuma ngira ngo ntituragira ku rugero rumeze neza yuko abene gihugu bose aho baherereye iyo bimbuye baca baronka aho babika umwimbu vyegereye. Nidusaba abafasha mu bijanye n'iterambere canke tugasaba ubushikiranganje bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije ko bwodufasha na cyane cyane mbere no kutwegereza abafasha mu iterambere kugira ngo badufashe ko dushobora kuronka inyubakwa zitandukanye aho abene gihugu bimbuye bashobora kuziganya no kubika umwimbu. Twohimiriza n'abandi ayandi makomine n'ibindi bice by'igihugu ko na cyane cyane dusaba indongozi zaho hantu bibaye ngombwa baze baraza mu kano karere k'iwacu kugira ngo baze kuhagira urugendo shure kugira ngo bashobore guhatorera akarorero kuko namwebwe ngira ngo nivyo mwiboneye yuko by'ukuri ari ibintu bishimishije kandi byo kuratwa. Leta y'u Burundi umugambi wayo wo kugwiza umwimbu no mu kiringo cici ngurabandanya. Umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bivuga asaba abanyagihugu kwijukira kurima muci nayo leta bizofata mu mugongo abahurikiye mu makoperative. Igihugu cy'u Burundi gifise amasoko y'amazi menshi cyane kikagira inzuzi nyinshi kikagira imigende icamo amazi ariko mu myaka yahera wasanga abene gihugu baraba bakarorera ntibabone ko amazi ari ubutunzi. Naho rero twabifatira ko kuva mu myaka ya 2017 twafata ingingo yuko igihe cici tugiye kugibyaza umusaruro tukagishira mu bindi bihe vy'irima agatasi benimesha. Naha mubona rero twaje gutangura guhimiriza abene gihugu eka mbere no mu ntumbero n'integuro migambi dutegura igitwara gishizemwo yuko twahangiro yuko ici riba irima nk'ibindi bice by'irima. Ubu murabona hariho abene gihugu mu myonga cyangwa mu mitumba aho mugendera biboneka neza yuko bitavye uwo mugambi. Ubu rero natwe byaduhaye ingufu ubu mbere turiko turasahiriza impande yo kubereka ingene batunganya imirima ya ruguru ingene bayivomera yo mu myonga. Nk'ubu twaraguze amapompo 80 tugomba twatanguye kuyaha abari mu makoperative nk'uko mwabonye ku mitumba n'abavyijukiye kugira ngo tubatere intege. Ariko nukuri nabamenyesha yuko iki kintu cyo guhindura ingendo abantu bakabona yuko ajya amazi y'inzuzi n'imisozi n'amasoko atandukanye y'amazi byabereye amahigwe igihugu aho tuboneye kuba abantu rero bavyumvise. Erega no mu nteguro y'ukuronsa byankenerwa bene gihugu igihe cici nta fumbire twategekanye, igihe cici nta mbuto twategekanye,
ariko nk'ubu no bamenyesha yuko hari amatoni arenga gato ibihumbi 7 yamaze gushikanwa mu gihugu kuri rino rima gusa ry'ici. Hariho amatoni arenga ibihumbi 2 gato by'ishwagara ubu byamaze gute biri mu ndinganizo y'ibyankenerwa dushira mu bushikiranganje kugira mu mahera yikoreshwa bushikiranganje kugira ngo aje gusahiriza abene gihugu. Ubu rero turi kwindi ntambwe haba mu gihe cici mu myonga cangwe hariya mu misozi mu mitumba haba muri kino gihe c'agatasi twimirije. Umwene gihugu wese azoba afise itongo riri hagati y'hegitari 2 no kuduga ntazosubira kuvuga ko yagize ingorane zingene aronka vyangombwa kuko bazomuronsa ifumbire bazomuronsa imbuto kw'ideni hanyuma ashobore kubiriha amaze gusarura. Ino ngaha ikiganiro Turime Tworore cuno munsi kigarukiye, tubakengurukire mwebwe mwadukurikiranye naho ubutaha.